Hello, nizere ko muguwe neza aho muherereye umuntu wese. Hama iyi ni Irakoze TV nkuko mubizi. Hama by'ukuri nari mfashe kano kanya, hari ijambo ry'Imana ryamfashije, nari nifuje kuri basangiza namwe. Hari umuntu ashobora kuba ariko ariganyira bivanye n'ubuzima bayeho, bivanye n'ingene bisa mu buzima bwiwe, ibibazo ariko arahura navyo canke nyene ukuntu bimeze mu buzima bwawe. Ariko hari ijambo nari ndakuzaniye. Hari ijambo riri mu Baroma igice c'8 ku murongo wa 31 havuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tubanya ninde? Nshuti yanje, none ko bimeze gutyo mu buzima bwawe tuvuga iki? Ariko ikintu cya mbere gikomeye nuko Imana iri mu ruhande rwawe, bisigura ngo nta muntu n'umwe yo kubanya. Peu importe ukuntu bimeze, peu importe uko bisa mu buzima bwawe, menya ko hari Imana iri mu ruhande rwawe. Hama iyo Mana iri mu ruhande rwawe igakwigirira confiance, yigirire confiance, yizere. Umurongo wo hepfo uravuga ngo yitimanye umwana wayo, nyumviriza akaka, yitimanye umwana wayo ngo ikamutanga kw'ikimazi ku bwacu twese, ngo izobura ite kutugabirira byose muri we. Nshuti yanje, ikintu cya mbere Imana yari ifise cy'agaciro yari umwana wayo. Uwo mwana wayo yaramutanze ku bwawe. Rero ikibazo gihari ni kubera kubandanya wiganyira, kubera iki? Mbega nimba Imana yarakoze ivyo bintu byose bingana gutyo, ni igiki kintu itokora mu buzima bwawe? Ni igiki kintu itogukorera? Erega yitimanye umwana wayo, izobura ite kuguha akazi ukeneye? Izobura ite kuguha umwana wipfuza? Izobura ite kuguronsa iyo bursu ukeneye? Izobura ite kukugirira neza? Izobura ite kukugaburira? Erega abantu b'Imana, ikindi kintu naco, yizere iyo Mana, yigirire confiance. Ndakubwije ukuri, ntuzopfa naco uzoba. We yigirire confiance, ntizigera igutetereza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta muntu n'umwe yayizeye ngo akogwe n'isoni. Rero ndizera neza ntakekeranya ko si wewe wokogwa n'isoni kandi abandi batigeze bakogwa n'isoni. Iyo Mana ntizoguhemukira, nimba itahemukiye Aburahamu, nimba itahemukiye Dawidi, nimba itahemukiye wewe, ni gute yo guhemukira? Rero Imana iri kumwe nawe, iragukunda, irakwitwararitse, kandi ivyiyumvire igufiseko ntabwo ari ivy'ibyago, ariko ngo ni ivy'amahoro, kugira ngo iguhe ivyizigiro vya kazoza. Rero ikintu nari nshaka muri kano kanya kukubwira, yigirire confiance, yizere. Kandi nimba ari ijambo woba warahevye, subira iryo jambo urifate umatane naryo. Rega ijambo ry'Imana rivuga ngo kwijambo Imana yavuze ngo nta nakanyuguti kazova kuvuga korokere hasi. Ico kintu kenshi ntibisigura ngo kwijambo ry'Imana canke irya Bibiliya ngo hakova ko n'agapapuro ibisi n'ijuru byo tuma bivaho, no. Ariko bisigura ngo kuki Imana yavuze, ijambo Imana yavuze muri Bibiliya urifashe ukaryizera, hako ritoshitsa ico rivuga mu buzima bwawe we waryizeye, isi n'ijuru byo tuma bikugwaho. Kubera iki? Imana yacu ni Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Ciao, murakoze, Imana ibahezagire. Ciao.